muti none kugira ubwo busuma buhagarikwe byogenda gute? Ubwa mbere kubene gihugu bakoresha terefone ngendanwa canke za Lumicash na Ecocash. Ubwa mbere na mbere umuntu wese afise terefone abwirizwa kumenya ko terefone ari gwiwe bwite, ko ari we yanditsweko. Icaha cyose gikozwe giciye kuri iyo terefone kibazwa mweneyo, ko rero kizira kikazirigizwa utizanya terefone. Bwa kabiri umuntu wese bishitse agatakaza terefone yiwe canke ikibwa asabwe guca yitura adatevye ishirahamwe ryo gutuma tumanako asanzwe arimwo kugira yugaze iyo nimero mu kurindira ko ashobora kuronka iyindi. Bwa gatatu umuntu wese akoresha Lumicash canke Ecocash abwirizwa gukingira igiharuro kabanga ciwe kugira ntihagire abandi bakimenya, akamenya ko ico giharuro ari nk'urufunguruzo rw'icumba ciwe, kimenyekanye ico giharuro kabanga ukwibwa bisigara ari bisanzwe cyane. Bwa kane umuaja wese abwirizwa kwiyubara napfe gutanga amafaranga ku muntu wese abonye amubariye ngo ndungikira amafaranga canke ngo ntiza terefone yawe nirabire ko amafaranga yagiye. Bwa gatanu igihe cyose umuaja abonye ko yibwe asabwe guca abimenyesha ubwo nyene Lumicash ahamagaye kuri 163 igihari 163 kugira amafaranga arungitswe ahagarikwe ubwo nyene. Bwa gatandatu gufata umwanya wo gutohoza neza igihe cyose hagize uguhamagara avuga ko afise ivyo agomba gufashwa canke kugira ngo wewe umufashe. Icenda kwitwararika ubwindwi kwitwararika buri gihe terefone yawe kugira ngo ntihagire uyitwara canke ngo bamenye amabanga ari muri terefone yawe. Umunani kwitura inzego z'igipolisi zibegereye hamwe n'urwego ARCT gujejwe gutanga no gucungera ivy'itumatumanako ry'amakuru hano mu gihugu cacu. Bwa kabiri kandi kubaja tubasaba kwama barikanuye bakirinda gusamara imbere yo gutanga amahera, bakabanza kubona ko amafaranga bagira batange yashitse mu bubiko bwabo, canke imbere yo kurungikira umuntu bakabanza bakabona ko uwabasabye kurungika yamaze kubaha mu minwe amahera yose akenewe kugira ngo barungikire uwo muntu yasabye. Bwa kabiri gukingira igiharuro kabanga no kuza barahindura ico giharuro kabanga igihe cyose biketse ko ico giharuro coba camaze kumenywa n'abantu. Bwa gatatu kwiga no kwigishwa imbere yo gukorera muri ico gisata kuvyerekeye ico gisata ca Lumicash canke Ecocash. Kubasipera janabo tubasaba guha inyigisho abaja imbere yo ko batangura ku kazi. Umuaja agatangura ari uko yaronse inyigisho kandi yazimenye neza yahawe n'impanuro. Bwa kabiri gukurikirana neza ku munsi uko abo baja bariko barakora ababitura kandi ko abatabikora neza bashobora guhagarikwa. Kuronsa ibikoresho bikwiye abo baja nko kubaha amajire, amabaje, amakarte ariko ibiciro bakoresha n'ibindi. Kumashira hamwe nawe yo gutumatumanako. Amashira hamwe yo gutumatumanako abwirizwa gukingira umunwanyi
kugira ngo ntihagire ikibazo yogira biturutse kuri ayo mashirahamwe kuvyerekeye ubuhinga bwazamwe n'ayo mashirahamwe bwokoreshwa n'abanywanyi canke abakozi babo. Kwama na ntaryo ahimiriza abanywanyi bayo mu kumenya ingene bakoresha amaterefone canke ingene bifata mu ikoreshwa ry'ubuhinga bwose buza burazanwa n'ayo mashirahamwe, haba mu guhanahana amafaranga canke mu gutumatumanako amakuru. Ubwa gatatu, gufasha mu maguru masha ababituye mu gihe baje babagana bibwe. Bwa kane, gukingira umunywanyi mu kudakwiragiza amabanga yiwe mu gihe bidasabwe n'ababirekuriwe amategeko. Ubwa nyuma, ingingo zimaze gufatwa nizigiye gufatwa mu ntumbero yo guhasha ubwo busuma. Ubwa mbere, hagiye gushigwaho urubuga yagiro plateforme mu gifaransa hagati y'urwego wa RCT, amashirahamwe yo gutumatumanako hamwe n'igipolisi, ku buryo umwenegihugu azoba yibwe canke afise ikindi kibazo ashobora kwitura igipolisi kimwegereye canke ibiro by'ishirahamwe rimwegereye atiriwe aramanuka i Bujumbura, maze agashobora gutunganirizwa akaronka inyishu mu mwanya muto kandi inyishu akayihabwa atarinze kumanuka i Bujumbura. Ubwa kabiri, hagiye kandi kugwizwa inyigisho no guhimiriza abenegihugu kwikoreshwa neza rya terefone ngendanwa n'ibijanye no guhanahana amahera. Ivyo bikazoca mu binyamakuru, mu mashengero, mu masoko no mu bindi bibanza bihurirwamwo abantu benshi mu gutanga amatangazo canke ubutumwa buto buto, cyo twokwita ama message. Bwa gatatu, kuva ubu umuntu azokwihenda mu kurungika amafaranga ahatariho agaheza akabimenyesha barongoye ico gisata Lumicash canke Ecocash, azoyasubizwa mu kiringo c'imisi itarenga 3 mu gihe uwayarungikiwe yanse kwitaba abarongoye ico gisata kugira ngo batohoze neza ko ataco bari basangiye mu kurungikirwa ayo mafaranga. Ubwa kane, tugiye gukorana n'urwego Umushikiranganji wa Reta, cyo twokita mu gifaransa Ministère Public, kugira hugurugwe dossier ku bantu vyagaragaye ko bagiriwe n'icaha biciye mu busuma bwo ku mirongo yo gutumatumanako amahera, kuko bimaze kugaragara ko iyo abantu bibwe bamaze gusubizwa ayo mafaranga yabo baca baheba dossier, umusuma akabandanya yidegemvya akaguma yiba abandi. Bwa gatanu, tugiye kandi guhimiriza abamenyesha makuru gufasha biciye mu biganiro guhimiriza abenegihugu ngo boye kujana nyabahururu, birinde ababahenda, bamenye kandi ingene bakoresha neza terefone zabo. Bwindwi, twomenyesha aha ko Reta y'u Burundi yamaze gushiraho ibwirizwa ryo kuwa 16 Ntwarante 2022 ryerekeye gukinga no guhana ivyaha bikorerwa ku buhinga bwa none. Ubwa nyuma, twomenyesha ko mu Umushikiranganji turongoye mu ntumbero yo kwifatanya n'amakungu turiko turategura integuro izokwemezwa n'igihugu mu bijanye no kwemeza amasezerano mpuzamakungu ariyo yerekeye gukinga no guhana ivyaha bica ku mbuga bwa none, cybersécurité, convention sur la cybersécurité et la convention sur la cybercriminalité.